Hello, bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza haba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benishu, kuri kamera turi kumwe na Pasipro, turi mu kiganiro Kora Kubwejo, aho nama ngendera abatumire batandukanye, aho twoma turabira hamwe ibintu bariko barakora, ama project bariko barakora kugira ngo badusangize ubumenyi bwabo. Ejo cyangwa ejo natwe tuzobikorereko turavye mbega batanguye gute, bahereye ryari, batumutive, batubwira ibibazo bagiye barahura navyo. Kugira natwe je twatangura ama projet kugira ikibazo duhura naco tuzomenya ati nanaka twari twumvise ngene byagenze ariko yarakomeje yarabandanije ubu ageze ku ma projet 2 canke 3. Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwamaze gushikira iterambere riramo. Nico gituma rero Roy TV yihaye ihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye babagira. Umunsi rero ni umunsi udasanzwe turi neza neza kurya amatafari ahantu hari restaurant imeze neza cyane ni Resto Fangas impande yo kwa Rufuku benshi barahazi ugomba uhite kuri Kubigenza gute ugomba uhite kwa Renine hose usanga bahazi rero byari ibintu byiza cyane twamaze kuranga n'amaserivisi yahameze abakozi nyene bakora abakingere bahangumbira ibintu byinshi nyene bigiye bitandukanye. Tukaba twifuza kumenya none bigenda gute bashiramo kabijya kare ntimutse kure rero mugubane nacu tukumwe na Renine aza kuduha umuco kugira ngo nawe nimba hari udufaranga ufise ushaka kwiteza imbere ushaka gutangura projet ari kumwe nacu atugira inama kugira ngo natwe tuzoshike mu 2040 cyangwa tutanashikayo twitejeje imbere bivuye mu maboko yacu. Imbere ko tunjya mu kiganiro kandi musabe yidondora abakunzi bacu ba Roy TV hari benshi bamuzi mu biganiro bindi atari by'uno munsi byakora kubwejo ariko ko bishoboye byose none tugire gute tubigenze gute nyene reka twakire rero ubanzira musaba kunzi bacu aho kubona ijambere bamenye ati mbega Renine ninde meze gute kari muri Roy TV. Ego murakoze cyane Renine MANARIYO kugira ngo nganire byabubatse bizasere n'ingumi ariko kenshi nuko ndidona ngo kuba yuko umudandaza umugana kunze umugana cyangwa gukora kuva ku myaka 7 gushika kuri iyi saha ndabona yuko indoto zanjye ariko nari mfise kuva nkiri muto ku myaka 7 kuko biraba tujya mu ngiro yego reka ndabaramutse kandi rero n'ubundi ndashaka umudandaza ndashaka umworozi no kwibandari yego arababwiye ko mu muzi mu biganiro byabubatse ariko si byo gusa ashoboye no mu bijyanye no korora mu bijyanye no kudandaza n'ibindi bigiye bitandukanye byose arabishoboye. Renine wewe warumvise umugambi w'umukuru w'igihugu wamaze gushika mu mbona kazoza bajya bakiriya bose n'amahoro. Ego umugambi je nawutanguye kuva muri navuga ko natanguye kumva muri 2013 gutyo aho nyakwigendera yari umukuru w'igihugu nziza Pierre twari kugurura isoko yo mu Kayanza ya kijambere no kuvuga yuko ico gihe yarahamagariye abantu kenshi iyo yagenda twarajana kuwe nari umunyamakuru nakunda tere hanyuma noneho yahamagariye abantu na cyane bafite ubundi buzi kwiyungunganya yarabwira bafata ama stand bashobora gukora nabo mugabo rero umva je nakora amakuru mugabo nanje nkakora no biraniga niho rero nahavuye ndumva yuko umuntu ashobora gukora akazi akongera agakora nakandi nubwo rimwe nari musanga bitoroshe yego hanyuma rero nyiri cyubahiro nawe yaje yuhira kubera ko urazi yuko nasanze inyigisho nyinshi atanga inyigisho na sokuru yatanga barazihuriza ko hanyuma no kuvuga yuko muri make yaje yuhira yongeraza ntera intege umugambi w'inkwavu wajeje inkwavu ndazirembeje ndazigwijije n'ubu sinshobora kuja muri ngo mariko nazanye na 3 basi cyo gufunga yego ubu turi neza aho twabonye imbere twaheruka ari fangation nyene bya restaurant n'ibyari bwazemwo nta n'amezi 2 aheza abantu bagaca bibaza ati mbega none umuhungu uburyo uko bivahe mbega izinguva ariko azikurahe restaurant womenga isaba amafaranga menshi womenga ni projet ndende igoye no gutangura ariko turashaka kugira ngo nkuba yifuza kubitangura ejo hacika intege byatanguye gute babyugiye cyane na projet ndende na bitanguye umwaka ba ndonka kintu kibazo cyo ngaho kugira ngo shobora kwira Resto Fangas urabona ko antindi Resto Fangas kugira ngo ni kibazo badandaza mo Fangas bana bakibuna inyota mugabo rero umusanzu Fangas bivuga ko umuntu anyinwa kubera ko mu byo ikora mu by'imari y'umubiri harimo koza umubiri hanyuma bwero umubiri woze rero umuntu arasonza umuntu ashobora kugira kayabago hanyuma umuntu kugira kayabago rero gaheza agafungura wasanze arakabenzi
gusa mugabo rero twararabice tukata abantu bajya akabenzi kuva mu gatondo gushaka umugoroba barakeneye kurya capati barakeneye kurya karorex barakeneye kurya udusambusa barakeneye ubugari barakeneye iki kugira ngo hamwe handitse resto kugira ngo habe hujuje mu bisanzwe ugiye kuri abantu abantu badandaza fangasi hose ndashira ko hiyubashe kubera ko si hose usanga hiyubashe arabitirira ngo ni fangasi atari yo fangasi badandaza nta n'ibyo bashobora kwandika ko byananditse rero no kuvuga yuko abenshi bagira resto fangasi usanga hariho na restaurant kugira ngo abantu bagire ko bivuna n'inzara ibyo rero icyumviro ndagifite hanyuma kuvuga ngo bitwara uburyo bwinshi nta buryo bwinshi bisaba ahubwo uburyo bwinshi bujya musanzwe buba mu mutwe iyo rero uburyo bubaye mu mutwe kenshi umuntu amaze kugira icyumviro mu mutwe birasaba yuko n'igihe cyose ashobora gushashira mu ngiro ibyo afite mu mutwe jewe iki cyumviro ndagifise mufite imyaka indwi kuva imyaka indwi naradandaza sigareti nadandaza n'isoya nadandaza n'ibiyoba ni ukuvuga yuko mugabo muri jewe nafise umugambi wo kumva ko nari nkwiye kwagukirwa nkakora ibintu by'amaresitora nkadandaza ibintu bitandukanye basi muri jewe n'abantu numva yuko nkeneye ahantu uburyo nzokora utuntu bitandukanye hariya na hariya na hariya na hariya ku buryo mvuga ati hagize nk'icyo nkenera ndashobora guca kuri agence runaka avuga ati nkeneye amafaranga aya kugira ngo nikenere kubera ko mu bintu bibabaza mu buzima bifite ikintu kironka yego rero ni novuga ko ari icyumviro nakuranye hanyuma buke ngendo mu muntu abigeme kenshi barakunda abantu ngo babasorore ngende umusore n'ukuri nta mukobwa yigeze ngibintu bitanu byaragorana kubera ko biba bigoye gukenda gusororera umuntu ejo ugasanga undi yamusohokanye ugasanga yamusohokana nabona ko umenye gusa abakobwa n'abantu bakunda abantu babasohokana rero njamvuga ati jewe rero byiza ifo ko ndondera ubwo buryo kubera ko benshi bakunda tw'uburyo ni naturonka kumburezo cyo ndondera ubundi heza tukubakana jewe nagiye kubaka maze kugura imodoka ariko rero umugambi ntiwagiye guhera kuri ibi wagiye guhera na cyane cyane ku bintu bita imbunya mwenda zigaye Bujumbura ntavyo mwumva iziga kawa zumye iziga kawa zumye twazitora twazisekura hama tugakuramo amafaranga tugaca turangwamo ibiyoba n'isoja tukadandaza nyene ivyo vy'ama cigarette cyangwa amafege hanyuma twaraje nakunda kenshi kugenda n'abana bajya bana abantu nikora bajyanye n'ibipfuvyi bajya wabo wasanga bakenye muhira naco nari imbuze ko ndibuka ko papa wanje yari umuengineer igeze ko umufurera hama umuengineer yari umuengineer n'umufurera nyuma yuko maragenda rubaka marawe umwigisha kuvuga yuko naco nari imbuze muri make mugabo papa kubera ko akora ku matere atashe akabona bya biyoba nazasoje yacha inkoko ziwe niko nakumaramaza gusinze gukora ibintu nk'ibyo je nisunga abana kubera ko nabona bafise umwete uwo kaje kurondera ikabazo bimwe tukajana bakaje kurondera hajya abantu babasoro mu biharage bagenda bakavyegeranya byose tugatora ibyo biharage byasigaye ukavyigana cyangwa kubigurisha tukaje gukora mu byandaza no kuvuga ko gushika kuri saa tuvugana kuri iyo myaka narindi uko nagenda kura ikintu cyambere ndakunda televiziyo cyane televiziyo naguze mo televiziyo n'ubu ndacyayifise yaraneye ko ndadandaza n'ubu ndacyayifise nk'icibutso kandi rakomeye muri make rero novuga yuko icyumviro cyagiye guhera kuva nkiri umwana nakuze ndi umuntu numva ntashaka kuzivuga ikintu ngo ndakigure yego ku ruhande rwawe Renine uratubwiye cyatumye ugera kuri ibi byose tuko turabona no munsi ko icambere zari indoto waravyifuza kuva ukiri muto ari navyo byatumye umugira umwete wo gukora mbega umuntu ashaka kuba yakuze icyo cyumviro ataca afise ugasanga yakuze nk'uko watubwiye iwabo byose bihari akeneye agakatara karonka akeneye televiziyo arayiraba muri wabo birahari ariko uno munsi hakabageze kavuga ati no imyaka afise sinoguma asaba abavyeyi aho bigeze nanje birasaba ko no kuhereza 2,000 cyangwa 5,000 ariko ke ugasanga uwo mwete wo gukora ntawe yari afise ni nkiyahe nama umugira uno munsi wo tumva wabikuze ibirimwe ufise iyo mano ariko uno munsi kuko dushaka gushika guterambere rirama birasaba umuntu agira uwo mutima wiga naho atabasanzwe ufise ni kihe kintu yokora icambere bacu mugani mu kirundi ngo umutwe w'umuntu wifasha gusara n'ufasha gusaba kandi ngo umutwe w'umuntu wigira inama ikintu cyambere nuko abantu nk'aba barakwiye kwegera abandi bantu baba barashoboye kuba bafise aho bageze ko bakunda kuvuga ngo iyo umuntu agendanye n'abatunzi bane umutunzi wa gatanu abawe iyo umuntu agendanye n'abakene bane umukene wa gatanu abariwe kubera ko mu bisanzwe hariho ikintu bita influence abantu bari influencanya ugasanga nk'abantu mugendana nabongereza bavuze ngo mbarira abo mugendana ndakubwira uburiwe
kuvuga yuko akenshi ugendana n'ibifu nawe ubigifu ugendana n'umuntu aciye ubwenge nawe uca ubwenge ndakunda kubivuga muri bino biganiro by'abubatse turabe nk'umukenyezi canke nk'umugabo iyo bafashe ingendo yo kugendana n'abantu baba barananiwe no kubaka nabo kenshi birabananira iyo mvuze umuntu ko byamunaniye kubaka kenshi bumva urugo ko rugibona abantu babiri umwe birashobora kwanga ubundi bigakubira akaba arabyumva mu bundi akaba nibikora kurugo hamaze kuvamo umuntu wari ucitse ubwo no kuvuga rero yuko ari abantu usanga kenshi aba yumva yo kugendana n'abantu bibirara ko nshaka kugendana n'ibirara ngo umuntu uze nta mumara yagenda no mu marayika ntibikunda rero no kuvuga ko bano nabo barakwiye kuraba abantu bingira kamaro bashobora kugendana kuko ni bavuga ngo ugira ugendane nabajya bishiga kunwira gatabi wabo urumva bafise ibisigi baba mu imitungo yabase babo banyina babo ibintu bishobora kuzomutunga kubera uzokurikirana urabe aba umuvyeyi nyimba ari warondera hanyuma umwana ragaceje ngaho umuvyeyi reka ararondera burya wa muvyeyi naho yopfa bya bintu biramukurikira nyene none uzomenya kumanaginga imiduga sawa yasize utazi ngene bayimanaginga abatombe b'abashoferi uzomenya ngene ushobora kumanaginga restaurant umenye ngene managinga imangazini utazi ngene bikorwa ntuzi ngene bakora ama control izo ushobora kuvuga ngo nuko so wapfuye ariko yarondera birasaba rero yuko umuntu aca kenga hakiri kare ahubwo nyuma ari umuvyeyi arondera akamushigikira nawe akamushikira muri byo koko rikarakora akagenda nawe okay arondera akamwereka yuko amufashe mu bwongo hanyuma aciye ubwenge akegera n'umuvyeyi wiwe akamwigisha buke kuko nabyo bararyoherwa abana babo bana baciye ubwenge ni gakera burya abavyeyi baje muri business bitaye abana ko nta mwanya baba bafise yego hama inama igira kabiri no bagira no guca ubwenge bakamenya yuko katoza k'umuntu nak'umuntu nta muntu n'umwe ashobora kuba mu kibazo cyane ndabonye banje tubwira ati muteramira ubugingo mwebwe nyine kenshi nkunda kubwira abantu ari abantu usanga umengo basigaye batanga barafise abakomisiyoneri b'abasenzi ugasanga ari ngaho aricaye ngo arafise umusenzi akurikirana ubuzima bwiwe ugasanga ari ngaho aricaye ngo arafise umupfumu akurikirana ubuzima bwiwe oro niwe akagombye gusenga we nyine bwiwe akisengera akamenya ati niba ngwaye ifuko nje kwa muganga ntiyumve ngo ndagwaye ngo urumva ngo reka telefone ngo musenzi wanje ngo ndabiri ngene bigenda ya ni vyiza mugabo kugira umuntu agukurikirana ariko umuntu wo guteramira ubugingo bwawe niwe wenyene ubwawe hanyuma rero no kuvuga ko nabo nibishinga ngo barindire yuko ngo base babo ngo banyina babo ngo bararondera gufite ibitungo bizava bagora nabo ubwabo bategeza kurondera ubwabo nyine bwa nakubwiye ko jewe natangiye gupambana jewe isoje ziwanje nibiba ziwanje babihereza inkoko papa kabi inkoko ngo urumva kuri amari kuri asarisha nta mwana wanje je akora ibintu nk'ivyo ko n'ubuhimbiri n'ibikini none mu nyuma aheze imisi mikeyi je yafonse imyaka ingahe 9 umva nemaze imyaka 2 ndiko ndarondera none yonza kuguma nasamye ubu bimeze gute mba ndihiye ari je n'umuhungu mukuru umva babigoye mugabo no munsi ndashaka kuvuga ati ntabwo bafise kuri famille mu basanzwe bankurikirana ngaha ibikorwa harimo bato yibanje kandi barize nabo bari ngaha bariko barakora badafise ubuzi bari ngaha bariko barakora kugira ngo ushobore kuremura umutwaro umuvyeyi yasigaye nawe ni wa muntu ashobora gutinya ngo weekend ni yagera amabazo bavabura amafaranga y'agafana canke yo kuza kuno akazi abakizi burazi uko imyaka yiwe tukingaho nyine renine ku ruhande rw'abafise ababibafasha badafise inguvu turumva yuko bobo ubahaye umuco kubwabo nyene ari wo kwishiramo kurondera kuko uwo uzo no munsi ejo ashobora kuba atagihari hari abantu nabo usanga mu mutwe wabo barafise projet barabona ibintu bokora bariyumvira vraiment baragera kuri akimvira hamwe no gukora iki hamwe no dandaza ibintu ukunguka mugasanga afise ikibazo cy'umutahe ariko arabona neza ingene yutangura ariko arabona ibyo yokora canke ibyo yoreka muri no mwanya ushaka ko ariko arumvizana kino kiganiro bariko barijanye imitima mbega none kuri projet mbona nakayikoze nk'ukambega none kuri navyo no bikora eske imutahe upehe bitangure gute aho nabo bagira inama yayo bana abagwiza tunga dufise ngaha mu gihugu aho zamva ngo bana kabarakaze bagana amavyo witi ariko amafime robo hageze ko bakora ko amafime ntibibaraba usanga imbeho yuzuye mu mijwa yabo hajya ibice 98 kwijana bakoresha amafaranga y'ingurane y'amabanki cyari umutama wageze kunyereka ati uranujya mutama yumva bose bava mu gice kono mukumura musa na utunama mugaca bambwira ati uyu mugabo afise ideni y'imiliyaridi 24 uteranije ivyo atunze n'umugore n'abana byose birimwo ntibirenze miliyaridi 6 nukuvuga zo ndafata heje kwishura iryo deni uravyo
mugabo nukuvuga ahaciye ni nyakubahwa mugabo amafaranga ariko akoresha ni iki n'amadeni yego gusa je nta deni mfitiye banki ahubwo hari nawe ntabaje guhembwa ariho nibo nishyuye rero nukuvuga ikintu gihari mu bisanzwe kugideni si bibi ariko iyo uririye nabi zingorana urumva hari ingene bagira ugatanga hypothèque y'amazu cyangwa kanone umuntu akwavariza mugabo nkaba yo tukirondera tukirondeza buke akazu kamwe utuntu kuradambagiza ijya nino niwo tuvuga ngo ufata amadeni maremare cya shakora n'umuntu ashobora kubwira ati ko bimeze uku nta kuntu gukora akagambi akanakanaka cyangwa kumva ko jeze ngunda gukorana n'abandi bantu nubwo nyene bishika kenshi gasanga hari abafite yuko dukorana tugakorana ugasanga amafaranga uyu munsi abantu ariko arababloka gutangura imigambi ngo nta mitahe bafise ubujuje bwa mbere no kuvuga yuko udashobora gukora umugambi kubera atamutahe ufise uyu mutahe wa mbere naha ni cyumviro umaze kugira iki cyumviro uje kuvuga ngo umutahe ubu haraje amakoperative hariho ibyo amasirike murabona bagira mu ibanga hariho uno munsi aya mantu zeza paeje si abajene ni nk'umujene avuga ngo ntashobora gukoza umugambi baranagufasha bakagufasha bakegera hanyuma rero amafaranga akaguha bakora benshi je murambona utuntu ugasanga hariho nk'imirima ugasanga harimo pancarte ya paeje cyangwa ugasanga ni nka cafetaria hejuru ko pancarte ya paeje bene abo bose bavyagenze gute gusa ikibazo nyene gihari nuko uzasanga petite benshi baratinya cyangwa ugasanga ntibabona inzira zo kujayo kubera mbo bahora bakomirika mu misi yahera cyangwa usanga badestine gufata izo ngurane sibo bazirose petite rero ibi navyo nyene rimwe na rimwe n'ingorane ugiye kuraba bije ni banki y'abajene abo bose baratanga ingurane ku bajene none wayi badashobora kugenda ngo biture ayo mantu zenya ayo ma banki kubera iki badashobora kugenda ngo bagira ama cooperative baje hamwe abajene baragiye barahejeje bahura mu anniversaire bahura ngo mu bride shower bahura ngo mu bikini ntumbaza ibaza guhurira mu usanga bafite ama groupe y'ama contribution ugasanga umuntu yemeje gutanga 50000 ugasanga wagiye gutanga 50000 afite iPhone kugonga hano munsi ntawe ndatunga je ntumbaza be yawe mugabo iPhone rimwe mu mutahe ushobora gukora mu ikintu kuburyo mu mezi 5 uzomaze gukora mu iPhone 3 mugabo gusa ikibazo rero turakunda luxe sana urasanga umujene afise yaraguze moto yaraguze imodokari mugabo ntagira habi parika abisabira indaro ugaca usanga rero no munsi icyumviro ciwe ca mbere nuko yubaho yumva yani twaramaze gufata ubuzima bw'abakongomani aje hejuru aje muri luxe je ugomba ndiko ndafutera mu mbabura je ugomba ndiko ndagira ibi nibi kenshi nkunda kubabwira narigeze je gukora amamoto y'amaje ho kuki nkasambura ngacira ngamba ngo journaliste tewe journaliste ni kuri micro hanyuma uwo mwanya rero je ndi mekanisi amaje ho kuki je nakwe amafaranga menshi cyane yego nafite umugenzi yitwa Leonidas bamutazira ndaca niba mwete bijya twukura akakagambi hoza tandandaza amaje ho kuki babaze ngo nizo niyunguruza ko muwa nkayigura mu gatondo ugasanga saa 6 iri ayiguze 600 tugaca tugenda ugasanga afise nk'ikibazo cya karubiratere tugaca tuyoza tugahanagura byose byose umugoroba muri yo n'amajana 2 nyuma y'ibyo ndaziheba mu majana ngura ngura imodoka ngurisha hasi no buke ngo ni ibintu biko bigera neza kimwe gusa nakoze umubyeyi ambwira ko ndi munyamugisha muri make ariko nshaka kugazana umugisha nta uri bo dutangura ngaha kwibarabara nta bantu benshi bari bahari mugabo haraje nawe haje benzi abantu abaroretse abandi nyene bityo bakora ibintu bitandukanye yego hararyoshe vrema tukiri ngaho nyene hari gihe umuntu ashaka kumva gutangura projet ugasanga ariko yibaza mbega none ibibazo bahurira n'ibiki ugasanga ni wa muntu w'umunyabwoba turifuza kumenya inamba myambere muhurirayo muri ano projet yanyu uvuze ubwoba unyibutsa yuko n'abashakashatsi baravuga yuko guhomba kwa mbere n'ubwoba reka dufate nk'akarorero nk'umuntu afite cafetaria cyangwa uri kuragira restaurant wo watetse injya ntabwo wavuganye ko bazakuza gufungura hari igihe uvuga ati none nk'ubatoza uragiye uraranguye fangasi uranguye amarite ntawe mwavuga ko azakuza kuyina wagiye urakora ibintu biriya ntawe mwavuga ko aza kugushorera mu bisanzwe hari ikintu bita ukwizera gitandukanye n'ubwoba iyo umaze kugira ubwoba rero umaze guhomba abakabana ariko igihari rero urizera iki cyambere ukizera ati n'ibimana n'imwe abantu baraza gukenera gufungura kameme kandi bashobora kuza gufungura iwanjye navyonyene kandi bavuze ati mbega kabijya ko barakahe kabijya akenshi burya abantu barakunda kuryoherwa barakunda kuturyoshye
hanyuma akenshi rero birasaba yuko ufise restaurant urondera ingene uteka ifungwa ziryohadamo ziryohera amazuru imbere uko umuntu azifungura kuko mu bisanzwe aba bashakashatsi baravuga yuko umuntu afungura kugira ngo asali kugira ngo yumve ko ashatse gufungura nuko aba yumva ikintu tumota neza iyo ikintu tumota neza umuntu aba yumva nabwo atashaka gufungura ahubwo ateka ntumenge bukiye atagatereka niyongere urumva kigira kabiri nuko rero ashobora kugira afungura kumva nyine ko ku rurimi bimeze neza bavuga kandi ko kuba kinyezi namwe ikintu kigaburira ubwonko bwanyu nivyo mwumva kuvuga tujambo turyoshe uko mwumvise ibintu bimeze mu matwi mwabagabo n'abagaburirwa n'iki n'amaso yabo arashobora kumva umengo aragukunze kubera ko petite akubonye wambaye neza wambaye ikanzu waberewe urumva akumva atego vraiment muri make rero nivyo icambere ubwoba nico kintu cyambere gituma niyo ntambamye ya mbere ama intambamye igira kabiri akenshi niyo kumbure yo kutaba hafi y'ibikorwa byawe cyangwa no kutagira umwizigirwa ashobora kuba hafi y'ibikorwa byawe muri ico gihe naho nyine bashobora gusanga uri kurakora uhomba cyangwa ugasanga hariho nk'ibintu bikenewe wowe utaruzi kuko nk'ubu nk'akarorero cyane shobora kugenda nkahagarara hajya muri restaurant haravuga ati harabura iki harashobora kuhabura ibiryo esthétique aha turashobora guhinyanyura tukagira uku kuko je n'umuntu kenshi nkunda utuntu kenshi guhinyanyura birakunda kumpombya kuko je n'imodoka n'ubisakano kajegera karashobora kumpombya kubera ko ndashobora kuzunguruka ijya nino kugira ngo nshobore kugira ane ugakoresha rero intama ya kabiri ya gatatu akenshi no gusesagura hari umuntu ashobora kuba yaranguye ego hanyuma mugaba kumva yuko ari bisanzwe nivyo hariho ibintu bidashobora kugombya nko ukazahumva nk'umuntu araje kandi agafangasi ati arabumva karahuri abonjaka aravuga ati mbijage yose mugabo rero atigeze amenya yuko nawe nk'ibido ya verize nguko kwiyo jage imwe yonyine mugabo rero kubera ko biba ari bisanzwe umunsi utayungutse ukayibona umuntu ashaka kuyimuha ejo gasanga acecekura zitanu wazanye n'abandi bakiriya hanyuma iyi ntamba bigira kane hampande yo kudasesagura no gukunda cyane amafaranga hari abantu bakunda amahera gushika naho yumva umengo yo tubwoko kubera amafaranga akumva umengo ikiyo ntakiriye ko menshi tureke n'iki cyo kujya menshi urashobora gushika nk'ubu ugasanga udandaza akafangaza umukozi ateka karahuri cyangwa udandaza nk'iresitora umengo umukozi niyo yagisahani boyimukata kumva umengo sinzi mugabo ari utuntu tumwe usanga womengo uturetse ubuhonga mugabo wanashaka ugasanga hari umwe kubera ko uno munsi urashobora kwanga ibyo bigakunda ikindi naco no kwiranda kubera ko ushobora gushika nk'ibihe by'imvura hagiye usanga abantu byabo buje gushika aho ngaha abava kure ko ndasakira abava kure niyo za Kamenge epfo baza hariho n'abaza bavuye kandi bazanga bakaza yego hama tukicara tugatera inkuru ikindi naco intamba migira kane y'imbatari gatanu kugara yego gaca bugufi ubundi ari abantu usanga bafite ubwibone basanga nivyo abaze kubona abantu barafite abakiriya benshi usanga yavyimbye aje n'abatanze ngaha kandi tubatwicara rero bagatanga ngaha ko baravuga tuntu niko ndumvira naje nkaje mu bandi nkubwiriza mbwo basanga ko baravuga je ni kuvuga ko rimwe na rimwe si rimwe na rimwe mbere kenshi kujya guca bugufi kiri mu bintu bishobora gutuma abantu bagukunda kubera ko kwishira hejuru rimwe na rimwe sikitse hari abantu usanga nyine bwibone ko abafashe mugabo n'akari intamba ngira gatandatu rero no kudafungura canke kunywa ivyo udandaza none noza nkaha abandi bariko baranwa agafangazi nanje ndiko ndanwa ninwera citro narimbuza amazi muga amazi wenda nayadandaza nayo nyene yo muri Ashibu abandi baraza ngaha jewe nigize ngo je nta kabenzi noki abandi bariko barajya kabenzi kandi uri kurabikora abandi bariko barajya agaceri n'ibiharage ugaca mu mengo je kubera ndi bosi muce muzana inyama muzana ibintu kenshi je nkunda kuba ari sinzi twasanze ko ndifungura hajya uharage udusombe agaca ndakunda rero hajya agenda cyane kwenda nkikomandira muzanira umuceri n'ibiharage
kandi bisanzwe gusa n'isi bya misi yose basi icyo mba niyumvamo nk'ubu je n'umuntu nuko tutarashira mu kwinga kajumbu arabasanga bakunda kujya n'undi afite umugambi wo kuzokiramo kuzogira indya zijya ndya usanga ziri zikirundi zitagira amavuta ku buryo n'umuntu avuga ati jewe singi umuntu ashobora gufungura RENINE oya jewe singi amavuta ashobora gufungura tukingaho nyene RENINE turahejeje intambamyi turabonye ibibazo ngenda muhura navyo turakeneye kumenya avantage nayo ama avantage mu haronka yariko arakora yariko ariteza imbere igenda avantage ni nyinshi rero cyane burya avantage ya mbere nakubwire uri nko mu by'urudandazo kugira abagenzi aha je narahuriye n'abantu ntarinzi nk'abafana batubigenze bite benshi urahura ngaha tugatera inkuru hanyuma ugasanga rero hariho n'abashefu baza ngaha kubwiriza agafangasi ugasanga rero turahuye nk'ubuheruka narigeze kujya muri presidence cyo duhura n'abakozi rero bo bari bataje hanyuma burya twano bose babwira ngo tutaguce kwa RENINE ngo twakanu kanditse toya ni mugende barabatira ntabyo urumva ko nk'ibyo biba biryoshe kuko ubwa mbere ko tuzi ko fangasi no abantu baciya ariko ubu ni ikinyobwa cy'isoni twe nk'ubu ntushobora gucunga ngaho uraza kukwibikiraho nta muntu amenya ngaho ashobora kwibikiraho nta muntu azobaza ngaha hanya ngo kare bavuga ngo ngaha ukase mikorosi gute abantu barabiga kandi ari we twitangura barabiye amatelefone basanga bagusutse n'ikivuguto mu maso baje gutwara ifise mugabo ubu byaraje kubera ko haba hari abantu benshi kandi biyubashe wala ngo ntushobora kuza kugira itera akavuga ko kwiba ucuko turari moto ngaha abashefu bashe bwakati bari ngaha abari muri security bari ngaha abari n'abandi bigerageje mu misera ko biba bafite amamoto benshi barabafata kurumva nabikorewe ngaho ugasanga hari abandi bose bari kuri motoro bashobora kuvuga kuri moto imeze guru hariya hejuru bashobora kurenga benshi nabo batujije gutyo bonye uru haratekanye hanyuma rero ko navuga ko wakora abagenzi ikindi naco ushobora kwakura amafaranga kubera ubundi bavuga ngo nibagira ubuntu mwera kuba byo kwicisha bugufi bizotumugira abantu nabo baca baguha ibintu ni ukuvuga rero yuko uraronka amafaranga abagenzi hanyuma ukaronka n'ivyiyumviro rero bitandukanye hano jewe iyo hagize nk'ikintu ko sinshobora kubona rero byose icyarimwe aha abakiriya baraza bakambwira bukebwa ati aka kantu gakosora akamuka kagira gutya akakogenda uku ari sawa byose urumva baca bambwira nanje ngaca nitahira kugira ngo bishobore kugira ahantu gukosorwa tugushimire cyane RENINE tunagutere n'intege umugambi watanguye uzogere kure amaproje yose wifuza kandi uzoteza imbere n'abandi cyane mu byiyumviro gusa akantu kawe mva nabwira abakunzi bacu ba Roy TV ari nako nanje navuga kanyohe nagukuyemo kambere nk'impanuro nejo bundi keneye gutera imbere uzorabe abo mwicarana cyane mwimenyereze aba boss kuko umu boss namuguranye na 200,000 ugomba gutangura aga projet ashaka kukumva akagutaburuka akumva ko akagushirikira akagufata mu mugongo usumba ko ugendana na babandi uvuga tugende kuryoherwa tugende muri ibi ugasanga nico mu marira ne gusa ndamushimiye cyane rero NDETSE MANARIYO urakoze uvuze mu byiyumviro mu minsi iri imbere apana mu minsi cyakumbure mu ndoto mfise ndase n'indoto zo kuzogira ishuri ishuri ryigisha abantu ibintu bijyanye n'imyuga yo kwiteza imbere ibi byo kudandaza abantu bakabyiga umwanya mutoye apana uzogenda ngo kaminuza bakaguhimbara uko igene mugabo ukamenya ati ngomba gukora restaurant ukora uku none RENINE itanguye kubara TV nazo gushikira nabo nyine baravyifuza ko aragendera abantu benshi afite imigambi mito kugira ngo baganize n'abandi ubundi bwacu butera imbere mu mwanya muto umwanya wose uzobitanguye TV zobihaza abantu iyo bateye imbere n'imyidogo iba mike kandi n'ububisha buba buke baragiye kuraba nk'abantu usanga kenshi ataca afisa akora wari wese arakujyana nico kibazo cyabaye twasanze twaragize amanama menshi y'abajene muri 2015 ikibazo kinini cyabaye twaraganira n'abajya bose bari barafunzwe kubera iby'ama manifestation harabapfuye bose benshi mu kubijyamo babijyamo kubera ko wasanga bari kubarigara ntaco bafise bakora burya umuntu afise ikintu akora uzurabe nk'ubu uri mu kiganiro harota kubesha gukoresha uri muri montage nta mwanya mu bisa nta mwanya ushobora gusanga umuntu akwandikiye message ukaza kwishura mu ijoro ngo ubugara ngo nugira iki
ikigera agiye gucigishwa n'umuntu umukozi nefise amufaransa bamandika message kwandika izindi zitatu akwishyura badatunane kubera kutanyishura aca kubwira ati ubundi WhatsApp zakora abanyafrika twebwe internet tukoresha kuri Google irumva WhatsApp muwa ndaze nk'ubu uvyutse mu gatondo nimbere yo kuja muri ntuze inyuma zakuraba ko atabaye bakwandiki mane kuba bari tugushimira cyane Renine tunagutera intege niyo projet yindi ugomba utangure tuzoba turi nyuma yawe tugushigikire urabona ko Roy TV hayihandura ryo kubagendera bose atanu nkumiriye ndagushimira n'impanuro uhaye abakunzi bacu ba Roy TV twizera yuko uno mwaka nyene tarahera ama projet azoba menshi abiteza imbere bazogura ku bwinshi bivanye n'impanuro bahaye n'ibyumviro bahaye twizera yuko uburundi bugiye gutera imbere tutanashika no mu 2040 ubunyene vuba bwango tugiye gutera imbere tugiye kuronka wese udufaranga tiri warasaba bivuye mu maboko amafaranga ndabashimira cyane namwe bakunzi ba Roy TV abataraga subscribe mande mukikanigano bya Roy TV namwe ndabatera n'intege mukora cyane mukura amaboko mu mpuzu umugabo so gukora ushire mu mwete ntushike intege naho mu taxi vero uziganye twumvise ko intamba bizambera ari gusesagura ntube waciye 220 ku munsi tuvuga ndariye 15 kandi ari ku munsi umwe tuziganye kugira ngo ejo hazoza tuzotira abantu batembe shimye cyane rero na cameraman Pasipro yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza cyane au revoir.